Hello guys, ndabaramukije. Birakunze rero kugaragara kenshi cyane ugasanga umwarimu iyo ari mu ishure ariko arigisha abanyeshure mugabo bikanka ko abanyeshure batahura, cyangwa ugasanga umuganga iyo ariko aravura abantu arabavura mugabo abantu ntibamwiyumvamwo, ntibishoboka. Cyangwa ugasanga umukinyi mu kibuga ariko arakina arakunda umupira mugabo nubwo akina umupira abantu ntibibaryohera, niyo afashe umupira atera swata, ugasanga ibintu n'urudubi. N'abandi usanga nk'akarorero ugasanga umukinyi w'amareresi arakina amareresi mugabo misi yose ugasanga ntibikunda. Icyo kintu rero kikaca kigaruka kwa kutamenya iki impano. Rero benshi bakunze kwibaza mbe bashajiwe impano yanje nshobora kwimenya gute, impano yanje nshobora kuyidevelopa gute. Rero muri iki kiganiro turaza kubabwira ukungene ushobora kudevelopa impano, kumenya impano yawe. Mbega ni gute ushobora kumenya impano yawe? Hii ni Ashally Tv rero igiye kukugezaho ivyo bintu byose biza gutuma ushobora kumenya impano yawe wewe utaruzi impano yawe kuva uno mwanya. Bandanye rero ugira subscribe kuri iyi channel kugira ngo uze uraronka notification. Ndasuye kandi rero ko kuramusa wewe ari kuradukurikirana hano kuri Ashally Tv. Nagirene ndakubwire ni gute ushobora kumenya impano yawe wewe ugifise ikibazo cyo kutamenya impano yawe kugira ngo ureke guta umwanya mu bintu atari impano yawe. Ikintu cyambere cyo kugira ngo ushobore kumenya impano yawe ni giki? Ubwa mbere nugerageze kumviriza abantu ivyo bavuga. Buriro ushobora kuba uri umukozi w'imashini wa computer, misi yose uko bakuzanye computer batarakubona wewe computer nishobora gukira. Urashobora kuba umukinyi w'umupira wewe batarakubona imashini nishobora gutangura. Ushobora kuba umu MC batarakubona urubanza niruratangura. Rero ukaza wumva abantu bariko barabivuga nukuri uriya muntu arashoboye, wemenya yuko icyo kintu niyo mpano yawe. Ntuze wirengagize kumviriza ibyo abantu bariko baravuga kuri wewe. Mbe basha iki kintu buriya uri umuntu ko agishoboye cyane, agishoboye cyane nukuri, menya yuko icyo kintu ari impano yawe. Rero ntukacirengagize na gatoya. Ikigira kabiri, rondera ikintu muri wewe gikunze kukorohera. Hari ikintu mu buzima usanga kikorohera cyane 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 gose, ukazosanga icyo kintu kirakorohera, wewe menya yuko ariyo mpano yawe. Ndagira nakubwire ndaguhe nk'akarorero gatoya nk'ubu nka jewe nko ku kintu kijanye n'imashine, mu kintu kijanye n'imashine novuga yuko iyo ngeze mu mashine muri ordinateur ndashobora no kwicara 24 heures, nkicara ko 24 heures ntarumva ko ndushe kandi ntarakubita n'urugohe. Nukuvuga iyo nicaye kuri ordinateur ndumva ntuje. Nico kimwe nk'ubu haje logiciel nshasha, nta mwanya muremure bimfata ngo kuranyigisha logiciel nshasha. Akanya gatoya gose mba maze kumenya ibintu byose byo muri iyo logiciel. Nukuvuga gushika kwijana mba maze kuronka ibice nka 90% maze gutahura muri iyo logiciel. Bisigure rero yuko n'iki kintu cyo muri ordinateur jiwanje cyanumva ko ni impano muri jewe. Kuri ubwo rero nawewe urafise ikintu kikorohera mu buzima. Nk'ubu ndafite umugenzi iyo hageze nko ku bintu byo kumenyesha makuru canke kubaza icyo twokwita kwenteroja nk'umuntu ariko aramubaza interview, biramworera cyane, ibintu biri mu maraso. Nk'uyu director muca wumva yuko icyo kintu ni impano yiwe. Kuri ubwo rero nawewe urafite ikintu kunda cyane mu maraso kikuri mwe yuri kuragikora, urumva kiriko kiraba easy. Menya yuko icyo kintu ari impano. Kuri ubwo rero wewe uri kuranyumviriza kuri Ashally Tv ntukacirengagize icyo kintu. Icyo kintu ningira kamaro kuri wewe. Cyambere umviriza abantu bavuga. Ikigira kabiri, nurondere kijya kintu ukunda, kijya kintu kikorohera iyo uriko uracumviriza, iyo uri kuragikora. Ikigira gatatu,
birabe neza mu majambo uriko uravuga. Kenshi birakunze gushika nk'ubu muri ko muratera inkuru n'abandi bantu ugasanga hariho inkuru iyo bazizanye wewe umenga sihuri, ugasanga iyo bazanye izo nkuru wewe sihuri. Nk'akarorero ndashobora kuvuga nk'abasore mikangara ari gusanga iyo bariko baratera inkuru z'umupira, bagatera inkuru z'umupira wewe ukumva umenga sihuri, ukumva umenga sihuri mugabo bamara kuzana nk'inkuru zijyanye no gutera bakavuga ati abasani bakomakomeye, ugaca wikangura gaca umenga ahubwo warura ahantu hagutera itiro. Mugabo bazana inkuru z'abaririmbyi, inkuru z'ibindi bintu wewe ukunda, ugaca ucangamuka. Mbese wanashaka ugaca usanga izo nkuru kumva we muri wewe kuzitahura gusumba abandi bose, ukamenga wewe ni wewe wo batahuza ico kintu. Menya yuko wewe ico kintu uri kumva yuko umenga utahuza abandi bantu, wewe ico kintu ni impano yawe. Kuri ubu igisigaye n'igiki nuko woteza imbere iyo mpano yawe, cyo tukwinda twokwita development ya talent. Developa iyo tala yawe, iyo mpano Imana yaguhaye. Kuri ubwo rero niki ni kintu kimwe muri ivyo byose udashobora kwirengagiza na gatoya mu kugira ngo ushobore kumenya impano yawe. Okay, ikigira kane nukubaza abantu. Urashobora kuba nk'ubu gafata nka mama wawe, papa wawe, bene wanyu bagukuriye canka abandi bantu mu kibano muba mubana hafi, gusa ugafata urukaratasi ukabandika kukandika ati jewe mwene wacu Bosco, mushikanje Janine, Muyomba Antoinette, ibintu byose ukandika. Umaze kwandika gusa ntubentereje, ntubabaze hamwe, umwe umufatire akanya. Hanyuma umaze kumufatira akanya uzuragenda ubabaza, genda shaka mumbwire historique yiwanje yakahise. Mbega muri kahise jewe narakunda kugira iki? Kuko buriya impano tala y'umuntu igaragara iyo akiri mutoya cyane, iragaragara cyane iyo akiri muto. Uramubona utuntu akunda gukinatira, ibintu akunda gukora. Kuri ubwo ugerageze kubabaza, mbeje nk'ikiri mutoya nakunda kugira utuntu tumeze gute? Ukagenda bose umwe wese ukagenda umubaza, baraza kukubwira byinshi. Urashobora kuba warafyinase mu gukora imiduga mu bikarato, gukora imiduga mu bindi bintu byari byo byose. Rero uraza kwisanga muri bajya abantu 10 uraza gusanga hari ikintu kimwe bahurijeko. Bari abantu 10 bakuzi wewe ubutoya bwawe ngene byago, hari ikintu uza gusanga kimwe baza kugenda barahuriza. Kuri ubwo rero cyubigira moyenne uraza gusanga hari ibintu bagiye barahurizako. Ivyo bintu uraza gutoramo kimwe wewe ari impano yawe. Kuri ubwo nico kintu kandi ntukacirengagize. Ikigira gatanu ari naco cyanyuma kugira ngo turangize ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu ni kurondera kijya kintu ukunda cyane, usanga ukunda cyane. Hariho ibintu iki kirashaka gusa n'icyo twayaza, ariko mugabo kiratandukanye gatoya. Hari ibintu wewe nukuvuga yuko nubwo boza bakarasa, wewe icyo kintu muri wewe nta muntu yopfa guhinduye. Ndashobora gufata nk'akarorero nko kubaririmbyi. Hariho kenshi buri abavyeyi ntibakunze gushigikira abaririmbyi, babona umengana ibintu mugabo nk'ubu haramaze kuza development, abantu benshi barashigikira abana iyo bagiye mu bintu by'ubuhanzi, kuririmba. Urashobora gusanga abavyeyi nusubire muri ibyo bintu n'iby'abanywarumogi, ugasanga uri kuramutesha intumbero, uri kurashaka kumukura mu mpano imwe umutwara mu yindi mpano. Kuri ubwo rero ni hahandi usanga umwana agumirira hahandi nyene aburi iterambere muri we, kubera ko ivyo ari karajamwo ntabwo ari impano yiwe. Kuri ubwo rero wewe uri kuranyumviriza, gerageza kuraba kiriya kintu ukunda cyane, wumva yuko nubwo hozande udashobora kukireka. Ico kintu karamukugisanze muri wewe kiriho. Kuri ubwo ico kintu niyo mpano yawe. Ikiza kuba gisigaye n'igiki
ni kudevelopa tala yawe ukayiteza imbere kugira ngo izigufashe kubaho mu buzima, izigufashe gutunga umuryango. Kuri ubwo rero byari ibyo bintu bitanu bigufasha kumenya impano yawe ni iyihe. Wewe warufise ikibazo cyo kuba utazi tala yawe, utazi impano yawe ni iyihe, wewe ugasanga uri umuganga runaka, wewe rero nukoresha bino bintu bitanu kugira ngo ushobore kumenya tala yawe, hanyuma ushobore kudevelopa tala yawe. Rero turabashimiye mwese mwariko muradukurikirana hano kuri Ashally Tv. Chano ni chano izozira gushikanaho ibiganiro byinshi cyane bitandukanye, mbese wanashaka tuzozahora ducishamwe n'akantu k'injyamunyu mu bintu mu tuntu n'utuntu tutugenegene ducishamo. Rero wewe ukiri mushasha kuri ino channel nagusaba kugira subscribe kuri iyi channel, wongera kandi utibagira kuduhereza ivyumviro byawe ngaho hasi muri comment kugira ngo tugisome, hanyuma mu biganiro bikurikira tukazobigezaho. Turabashimiye mwese, Imana ibahezagire. Ciao ciao, bye.